Bantu beza ndabaramukije amahoro y'Imana. Hanyuma nkuko vyama ku kagoroba ndakunda kuja muri sport. Hanyuma kandi ndakunda ndabaganirize ku ciyumviro kiba kije mu mutima, ciyumviro kiba kije mu mutwe kugira ngo dushobore kukiganirako. Hanyuma uno munsi nako niyumvira 2040 Uburundi bwifise hama 2060 Uburundi buteye imbere. Turi muri iyo mbona kazoza bama batubwira igihe cyose, ariko nanje ndi umuntu yizera yuko icyo umuntu azobejo, nkuko hari video nateguye muzobona vuba, nibaza yuko izokikurikira iyi canke izoza imbere yiyi. Icyo umuntu azobejo atangura kugikora uno munsi. Icyo umuntu azobejo atangura kugikora uno munsi. Ku bantu bizera mwese nibaza yuko umuntu abo wese afise ukwizera ivyo umuntu azokwimbura ejo, hirya y'ejo arabitegura akaba yabiteye, bikaba biteye, bikaba bibivye. Ivyo umuntu azokwimbura ejo canke hirya y'ejo, canke icyo uriko urakora uno munsi nico kizokuzanira ingaruka nziza ku munsi w'ejo canke ku munsi wa hirya y'ejo. Nkaba rero nizera neza yuko kugira ngo igihugu cacu c'u Burundi gishobore gushika ku mbona kazoza ya 2060 nuko uyu munsi tumaze kudetermina uno munsi. Mbega uno munsi igihugu kimeze gute, igihugu kimerewe gute? Uno munsi igihugu nta gitoro gifise, uno munsi nta matara hari, uno munsi kirabuza isukari. Hari ibintu byinshi kandi twavuga yuko ari ibintu bikomeye mu buzima bw'umuntu bibura imisi yose. Reka tuvuge nko ku gitoro n'umuyaga nkuba. Ikena ry'igitoro n'umuyaga nkuba, burya umuyaga nkuba ni ikintu gikomeye cyane gose. Tuvuge nko ku gitoro kugira ngo umuntu ashobore kuronka déplacement ishobora kumushikana hariya ku kazi, akoresha igitoro kugira ngo umuntu ashobore, naho bufise ayo mafaranga yo kuriha bus, urashobora kudashika ku kazi kubera amabisi ahari, ariko abuze igitoro kugira ngo gishobore kugushikana hariya ku kazi. Urumva igitoro n'umuyaga nkuba n'amasoko ntanga nguvu akomeye cyane ya mbere. Twavuga yuko ari amasoko ntanga nguvu ya mbere akenewe kugira ngo igihugu gishobore kubaho. Ivyo ku gihugu bitahari ni nkuko yuko ico gihugu cyoba kiboshwe, kiri muri handicap ikomeye cyane, kidashobora kubandanya kibaho. Urumva rero nka jewe nihereye ko namanda bivuga je suis un entrepreneur, kandi ivyo bintu birafise ingaruka mbi cyane, kuko iyo umuntu abuze nk'amatara arashobora kwatsa groupe akoresheje igitoro, ariko muravyumva yuko iyo habuze vyose ivyo bintu bibiri ntibishoboka. Urumva na kazi umuntu ashobora kuba afise kandi ushobora kuba uriko urakora kugira ngo ushobore kwibeshaho canke kugira ngo ushobore kubeshaho igihugu, kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere, usanga bidashoboka. Amamashini kugira ngo akore akeneye umuyaga nkuba canke akeneye igitoro. Ivyo nabibona kenshi nk'umukiriya kaza, mwavuganye ikintu, okay, la production wora afite amamashine ashobora gukora ivyo byose, n'abakozi bashobora gukora ivyo byose, ariko kubera umuyaga nkuba usanzwe ucikagurika, iyo hageze nko mu bihe vyo muci, wasanga bidashoboka yuko ushobora gutangira ico gikorwa ku mwanya. Ugasanga umukiriya yabaye frustré cyangwa umukiriya yashavuye, ugasanga mbere na next time ntashobora kugushorera kubera iyo handicap ufise, kuko umukiriya we bavuga ati okay, none ko mufise entreprise mbona ari niniya, kubera mudashobora kugura groupe électrogène. Groupe électrogène twari tuyifise, ariko hari igihe yashobora kuba yapfuye canke atagitoro ifise. Muravyumva igitoro cyabuze nko ku ma station canke bavuze ati nibatanga mu mabido, ugasanga rero kirabaye ikibazo gikomeye cyane, ugasanga umuntu ashobora kubandanya. Rero ivyo bintu bibiri ni ibintu bikomeye cyane. Uno munsi agasanga tuko turavuga imigambi y'imbona kazoza, hanyuma ivyo bintu uno munsi mu gihugu akaba atabihari. Nukuvuga iyo migambi yose tuba turiko turavuga y'imbona kazoza
nukuri mbona yuko umengo tuba turiko turibesha cyane, kuko mu bisanzwe ivyo tuzokwimbura ejo canke hirya y'ejo nuko uno munsi dushobora kuba twabishizeho. Uno munsi turatera kugira ngo dushobore kwimbura ejo canke dushobore kwimbura hirya y'ejo. Rero nibaza yuko kugira ngo natwe tuzoronke igihugu cyacu kizoshobore gushika kuri iyo mbona kazo za 2040 2060 igihugu giteye imbere, nuko uno munsi twomanza tugashiraho ivyo bintu bihambaye cyane. Ico gitoro umuyaga nkuba ukaboneka, ndabizi yuko bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo biboneke. Rero kugira ngo ivyo byose umugambi w'imbona kazoza uzoshoboke, nuko ivyo byose tuza kuba tubifise, sino ni abandanya gutya tuzokwamba turi mu majambo gusa, turi mu majambo igihe cyose. Usange bihereye mu majambo twama turavuga imisi yose, mu majambo twama turavuga umugambi gutya na gutya, kuko opahava naho nyene hari habaye umugambi agasanga ntihenze, umugambi wategezwa kuba wabaye mu bihumbi, hari umugambi w'imbona kazoza ya 2025 agasanga ntihenze 2025. 2025 naho nejo ni hirya y'ejo, urumva naho birashitse, kandi turi mu bihe bibi bisumba ivyo twari tubayemwo mu myaka yahera. Rero urumva yuko hariho ibintu bibi igihugu kiriko kiracamo. Nibaza yuko imbere yuko tumanza kuvuga ibindi byose muri kazo canke bizoba muri kazoza ikina kiriya, nibaza yuko twomanza tugakora ubunyene vyihuta, ubunyene tugakora kugira ngo dushobore kuvuga ivyo bindi byose, kugira ngo ivyo bindi byose bishobore kubaho. Kuko burya iyo ushaka kazoza kazobeho neza, namaze kubivuga, iyo ushaka yuko kazoza kamera neza kawe, bivana n'ivyo umuntu aba ariko arakora uno munsi ntiwoba uriko urakora ikintu gitandukanye n'ivyo wifuza ku munsi w'ejo, ntiwoba uriko urakora igishushanyo n'ibintu wifuza gushika ko hirya y'ejo, hanyuma ngo witege yuko Imana ngo izoca ibiroranya bigazoca bigenda neza. No, utegereza kubanza gukora ibintu vyiza, ibintu bijanye na changement yihinduka ushaka gushikako, hanyuma iyo uri kurabikora uba uri sûr yuko ejo hazoba hameze neza. Natwe rero kugira ngo dushobore gushika kuri iyo migambi y'imbona kazoza, nuko twomanza tukavura uno munsi hakamera neza, uno munsi hakaboneka ayo masoko ntanga nguvu, kuko abantu bato cyane nibo usanga bikorako, ba bantu nyene bogarutse kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu, nibo usanga bica bikorako cyane, ugaca usanga birabaye nabi cyane. Ugasanga umuntu akora nk'umwuga wa sudire ntashobore gusudira, ntashobora gukora akazi kiwe ku munsi, ntashobora kumara amasaha 3 ariko arakora. Ugasanga umuyaga nkuba umuntu aricaye arawurindiriye kugira ngo uzogaruke, mugabo bataraganye, ugasanga n'umuyaga nkuba uratevye, ugasanga kibaye ikibazo gikomeye cyane gose. Hanyuma uca usanga rero ari handicap, kubera a partir yaho kazi ariko arakora, kumbure abayizeye yuko ashobora kuronka amafaranga y'irasiyo, hanyuma akaronka amafaranga amutunga ku kwezi, amakaronka amafaranga yo kwishura inzu, agasanga afise inzu apanze, hanyuma akaronka n'amafaranga yo kuziganya kugira ngo ejo nawe azoba ari umuntu. Urumva ari ugasanga ibyo byose ntibiba bigishoboka. Kubera iki? Kubera ayo masoko ntanga nguvu atayahari. Rero kugira ngo tuvuge ivyejo, kugira ngo tuvuge kazoza, ni vyiza yuko n'ubundi abigarutseko, ni vyiza yuko tumanza gukora uno munsi bikaba bimeze neza. Kuko reka ndababwira, kugira ngo umuntu ashobore kubaka inkingi z'iterambere ni ikintu gikomeye cyane gose. Kugira ngo umuntu ashobore kubaka inkingi z'inzu zikomere, murabizi nk'umuntu ariko arubaka ahera mu kuzimu kugira ngo ashobore kuduza inzu yiwe. Rero izo nkingi zitabayeho, umuntu yokubaka iyo nzu ariko iyo nzu ntiyokomera. Ejo kumbure canke hirya y'iyo nzu irava mu kuzimu ikaduga hejuru, mugabo iyo nzu ntiyoshobora gukomera. Uca usanga kenshi
itanguye kugira ibibazo hadaheze n'imisi ugasanga no gusenyuka irasenyutse irabombotse. Rero kugira ngo natwe tuzogire kazoza keza, kugira ngo igihugu kizogire kazoza keza, kugira ngo igihugu kizobe kimeze neza mu 2040, nuko turaba ivyo turiko turakora ubu mu 2024 mbega bimeze gute, mbega igihugu kimeze gute, nuko tumaze kugira bilan. Kandi burya iyo umuntu ashaka gutera imbere cyane cyane nama ndabivuga nuko umanza ukimenya, hanyuma ukagira evaluation, ukavuga ati mbega uno munsi tumeze gute, uno munsi igihugu cifashe gute. Nama numvirije ama interview y'abantu nkumva ngo igihugu cyaratemvye canke ngo umunsi igihugu ngo cyashitse kuri zero, nkumva ibintu bitandukanye kubera abantu biba igihugu. Ariko abo bantu barazwi biba igihugu, ariko ugasanga ntibahanywe nkuko amategeko abivuga, cyangwa ugasanga ntibaravye ivyo bafise hanyuma ngo babibake. Kuko ni vyiza yuko nk'umuntu ashobora kuba yarivye igihugu babizi neza barabibonye, bashobora kubimwaka ivyo bintu bakabidandaza hama amafaranga akagaruka mu gihugu, hagaruka mu kigega ca leta, hama leta nayo amafaranga ciyakoresha neza ikaraba ya migambi nyene ikomakomeye canke ya migambi bita migambi directeur, hama igashobora ayo mafaranga agashobora gukora ivyo bintu. Ariko iwacu ukuntu tubibona, turabona umuntu iyo yivye amafaranga barashobora kumufunga gatoyi amezi 2 amezi 3, kazibona baramurekuye, hama iyo bamurekuye aca yidegembya kandi yarivye igihugu. Mugabo ukarondera yuko bavuga yuko hariho amafaranga bashobora kuba baragarukanye mu kigega ukabura. Byumvikana yuko la corruption, igihe ahantu hamaze kwinstara une corruption ikomeye cyane, vyose nta na kimwe kiba kikigenda. Nivyo tuba turiko turavuga vyose canke ivyo tuba turiko turashiraho ngo hazobiki tuba turiko turibesha, nta na kimwe kizoba, nta na kimwe kizohinduka, ahubwo ibintu bica bitera bigenda nabi, ibintu bica bitera biguma nabi, bigenda nabi. Rero kugira ngo dushobore gushiraho kazoza keza, kugira ngo kazoza kameze neza, nuko turaba ivyo tuba turiko turakora uno munsi, nivyo turaba ivyo turiko turashikiriza uno munsi, nuko turaba ivyo tuba tugezemwo uno munsi, la réalité d'aujourd'hui. Ntiturabe ngo ejo canke hirya y'ejo ngo dupfe kuvuga amajambo mugabo ataco dufatiyeko. Nk'ubu uno munsi twari kugira evaluation, twavuga tuti okay, ingwane y'igitoro tofete mu Burundi. Ikintu nabonye nuko tuvuga gusa, turavuga mugabo ugasanga ingwane zirahari, ingwane turazibona, ariko ugasanga nta ngwane nimwe itorewe umuti. Ugasanga imisi yose nukuvuga kuri ya ngorane nyene, umwaka utashe ya ngorane nyene, umwaka ugasubira ya ngorane nyene, muga nta ngorane nimwe iva mu nzira. Ofete oreye ko ziva mu nzira usanga zigwirirana. Rero nko kuri iki coco urumva n'ibintu byumvikana. Nagomba subire nongere ko mvuge yuko uno munsi kubisanzwe umuntu kugira ngo ashobore kubaho neza, cyangwa kugira ngo umuntu ariko aragenda kugira ngo ashobore gushaka kwiterambere, nuko mubabarire iyo ahuye n'ikibazo nta kugikwepa. Un bon entrepreneur iyo ahuye n'ikibazo aragiseka, hanyuma ico kibazo akagikura mu nzira, hanyuma agashobora akabandanya neza, akabandanya mu nzira nziza. Rero natwe turakwiye kuba de bons entrepreneurs. Duhuye n'ikibazo umuntu akamaza kugikemura ico kibazo, hanyuma duheje kugikemura tukabandanya ku bindi bibazo biba bihari. Sino tuama tubivuga mugabo ugasanga ivyo bibazo bigumaho uko bukeye uko bwije, ugasanga c'est la même chose, ni cya kibazo nyene kiguma kigaruka, ni cya kibazo kandi kiguma kikagaruka no kutwononera, kandi kikagaruka kiri fort gusumba ejo, kubera iyi ngorane uno munsi uyirengagije ejo izogaruka iri fort gusumba, mbere ishobora no kukugwaza mu mutwe canke ukagira ibindi bibazo. Urumva byumvikana yuko ni vyiza yuko umuntu yoza aravuga, hanyuma ibibazo akabikemura bikava mu nzira, gutyo ku munsi wejo ugapasa à autre chose.
kuko ingorane nta na rimwe zo kugira zihera mu buzima. Imisi yose ubuzima bw'umuntu bugizwe no gukemura ibibazo. Ni kubera abantu umengo ntitubibona, turavyikawusha sometime. Bigizwe ubuzima bw'umuntu bugizwe no gukemura ikibazo. Ibibazo nta kuvyikawusha, nta kuvyirengagiza. Iyo muhuye n'ikibazo utegerezwa gukemura ikibazo. Iyo utagikemuye ejo ico kibazo kizoba kiri stronger than today. Nico gituma biba vyiza kandi bikaba ngombwa yuko utegerezwa kugikemura ico kibazo kikava mu nzira, hanyuma ugasigara urwana n'ibindi ku munsi w'ejo. Bantu beza, Imana ibampezagiriye cyane, ndizera neza yuko ivyo tuvuze bishobora gufasha umuntu wese. Hanyuma aho nanyereye, aho navuze nabi, mumbabarire munyihanganire. Hanyuma ndizera neza yuko n'interano natanze canke ivyiyumviro natanze bishobora gufasha kugira ngo 2040 tuzobe tumeze neza, 2060 tuzobe duteye imbere. Hanyuma Imana ibampezagiriye cyane. Icari iciyumviro canje. God bless you all.